narabonye wararirimbye birakomera mbona barimbanye na Estanish tubwire ngene byagenze so icyo kibazo nabonacishura cyane kubera iki wiyumviye Esther niwe abandi sinanamwimbiye cyane nako n'urimbo yarushize wiwe ubwo ahantu bavuze ngo uyu muntu ngo ari indirimbo ngo zasekira ngo nzisi batangura mu isi na gospel bihurira hehe bitubwire batangura ariko bakabibaga ko twese tuba ku isi kutana nami Bwana kutana nami leo kutana nami Bwana kutana umalize shida zangu kutana nami Bwana kutana nami leo kutana nami Bwana kutana umalize shida zangu. iyi ndabona baraduhaye kutana nami ushiruduha na sawa niyo nabonye baririmba bavuza cyane mu radio mu Burundi. Sawa washatse kutubwira ikiyo sawa ni bwa buzima nyene inspiration nyinshi nagiye ndazibona kuko sawa igihe ndi mu butare nyene ico gihe sawa nayandishe naho ndi nkora mu butare ahantu hitwa muri Kori aho naho bimba ubutare bwitwa Kol ni ibyo bakoramo iyi electricity rero urumva ni sawa urumva nagombye kuko hari ukuntu umuntu yaruha nyene ariko aramixinga ama product yatuma yadufasha kuyimba ukabona umengo ugatangura kwiyimbira by'ubuzima ugatuma ubuzima buragoye ukabona umenga biravunanye yariho natsebwa nti ubuzima n'amashanse hari kubura no kuronka ikoresha umwanya n'ubwira ubibangikanye gusenga no kwizera ko atawubagira hatagira insazi. Inshuti namwe bakunze mwese mukurikira ibiganiro bica ku rubuga The Story Room TV turabaramukije kandi turabatahije turizera ko mukomeye natwe turakomeye abo bitari ko biragenda neza bakomeze bizere Imana kuko Imana niyo byose. Turi mu gisagara ca Perth ni mu gice c'uburengerazuba bwa Australia mu ntara ya Western Australia. Rero twaje hano muri uno muji wa Perth niho turiko turagira ibiganiro twahasanze uyu mushinga ntahe niwe tugiye kuvugana nawe kandi turizera ko aza kuduha ikiganiro ciza cyane no muri indirimbo za gospel kandi ariko arabikora neza mperuka Bujumbura nabonye indirimbo ziwe ziriko ziravuga ku maradiyo ese nikumbega wa mwenda ataga aratujanye basi abantu bari mu mujyi wa Adelaide mugende mu shoppingire kwa Dume hari ibintu byiza bimeze neza pe imiceri ibitoki ubushaza byose ku munsi wa gatandatu babishira kuri discount kandi ugasanga bimeze neza. Abantu bari kuja mu Burundi ukeneye mezo do passage utubwire tugufashe tubikuronkere ku mahera make cyane ukeneye imodoka yo kuyunguruza hose birashoboka. Adorable Home Care ni company yitaho abantu bagendana ubumuga hano muri Adelaide. Mwandikire Modeste ashobore kuba yobafasha abafashe kabisa kubasabira imfashanyo muri leta no gufasha kwitaho uwo mugwayi wanyu canke uwo muntu wanyu afite ubumuga. Turakomeza rero twakire uno mushinga ntahe Samson biraza mbwa Ego biraza cyane amakuru y'imyaka myinshi mbwa ebana nagahengwe nakavugo hashi imyaka itari mike hafi imyaka 10 ntaza mu no muji wa Perth ndabona hari utuntu twinshi twagiye duhinduka. Turabashimiye by the way ko mwatwakiye hano mu rugo mukaduha n'isho tunwa mwakoze namwe mwakoze kutugendera. Sem nashaka tuganire ko nsikora ibyo tuganira uri umuririmbyi wa gospel ndabona indirimbo zawe biriko biragenda neza. Narageze Bujumbura muri uku kwezi guheze numve ziriko ziravuga ku maradiyo numva ni ibintu byiza cyane. Turaganira ku bijanye n'urugendo rwawe mu bintu by'umuziki hanyuma n'utundi tuntu tuza kwivanga mu nta kibazo mu gihe ari twiza hose turaza kugenda. Semo tubwira umaze imyaka ingahe hano?
ngaha aha neza na neza ndibaza none hamaze imyaka 18 kuva 2006 2006 wibereye hano 2004 ego urya inyama z'inkoko ni za kangaru wahakuriye ego waharonkeye byose abana n'abagore n'umugore byose ni sawa Okay, none rero twashaka tuganire twumve ibijanye n'ubuzima bwanyu hano ingene bimeze. Vuze ko maze imyaka 10 hano, none wageze hano bimeze gute? Watanguye kwigira muri primaire uja secondaire, byari bimeze gute ico gihe? Byari bigoye cyane abantu basanzwe babizi. Tuva mu nkambi murazi yuko twaje tuva mu bihugu bivuga ibifaransa aribyo twiga. Ubwo rero tumaze gushika hano ni ibintu nyine bitahurice ku muntu wari we wese, byari byoroshe kwiadapta mu rundi rurimi, culture. Byari bigoye cyane, ariko uko biri kose twaragerageje kubibamwo kandi Imana yarahabaye, ari nayo mpamvu turi uno munsi nibyo gushima Imana. Okay. Ego. Mwarahise rero muriga ururimi, muriga bigarukira he? Twarize ururimi, tumaze kwiga ururimi, turatera imbere turabandanya nkuko abandi nyene abandi biga. Hama ego secondaire murayita hasi. Secondaire twagiye ngaha aye ndetse turanabandanya tuje secondaire. Hama twisanga nyene turaha. Okay. Sanga muraha gushika ino saha rero ubu wibere muri kino gisagara, wahakuriye wahabyariye, ibintu bimeze neza. Urumva nyene bari amavuta nkuko bakunda kubivuga hari iwacu. Kino gihugu cyaratwakiriye ndetse tukigiramwe amahigwe tukironka mwimigisha nkuko mwabivuze, twashoboye kubaka. Tukaba tumaze imyaka hafi 15 twubace. Ubwo rero urumva twaranakujije ngira nawe urabibona. Nibyo gushima Imana. Ego hano ubuzi watanguye gukora, bo tuvuge ubuzi ni bwinshi umuntu ashobora gukora ageze hano, ariko ni nk'ubuzi ubwahe wakoreye hano uvuga ati kabisa ubu bwaragize ikintu kinini bumfasha? Bo mu bisanzwe ndi umuntu nisanze mu buzi bwinshi kuko nakuze ndi umuntu ntirera, ndakuze ndi umuntu ntagaya akazi, ntabuze nk'ari iwacu. Umuntu ariga yariga akarondera akazi, yakabuze akavuga ati ibyo nigiye nabibuze, agahitamo kuguma yibere ngaho. Twebwe rero ino suko nkuko mwabivuze twaragiye kwiga, turiga ibyo bita social and community work, turaronka n'impamyabushobozi, ariko ntitwakwifuje kubandanya muri ibyo. Twakoze ibyo twashoshe turonka akazi. Mwashiye mubona ahandi harakaruta kandi ari naho sinomva ko haruta kandi niho haje hanyaruka. Twase kuguma turindiriye ngo reka turindire ibyo twigiye tugize wapi. Ibyo byose umuntu yahejeje abashaka amafaranga kugira ngo iminsi uba wicaye ku ishure ucuga umurindiriye ibyo wigiye bije kare n'ibyo uhitana ngo umwana ngo nyuma ari umwana w'ubwenge agayajya nuko. Ego hama mwabuze byo twakoze, twatanguye mu novuga nko mahinguriro menshi twatanguye gukora ubuzi bwacu. Twakoze mu buhinguriro bw'isima, bwo twarakozemo, twakoze mu bisata byo kubaka twarabikozemo, nubwo twagiye mu bindi twongera twakora mu bisata bijyanye no kwimba ubutare. Kandi ubutare muri no ntara yanyu ukaba usanga ugwaruka rwose bari mu butare. Nk'ubuzi bwo mu butare ntaguciriyemwo kumenga buragora, baragenda indege ikabatwara bakazomara iminsi bari hiyo bakongera bakagaruka bakaruhuka, ibyo kumenga biragoye. Bo
ushaka umubira abirakuya nibaza uku yego biba bigoye novuga imbogamizi canke intambanyi ushobora kwisangamo nuko iyo ukora hiyo usanga ukorera kure yo mu rugo, ukorera kure y'umuryango, abana ntibabona nk'uko wigombeye, harabaho ushobora kumarayamwo indwi zibiri indwi zitatu bivanye n'ubushobozi bwawe. Izo nizo ntambanyi, ariko ibindi nabyo iyo uri hariya ku kazi uri yo nk'umukozi ku bandi bakora, yego igitandukanye gusa nuko mwe mukora muri yo, abandi nabo bakora mu gisagara bakora bataha. Ariko hose ubuzima buba bumeze neza, ntimuba mu ishamba, haba hari amazu yabigenewe, ubuzima bumeze gute hariya kuri mining site? Muri mining site on site ukuntu biba bimeze nk'uko bisanzwe mu mibereho y'umuntu uwo ari we wese. Iyo bukeye umuntu urazinduka ugafata breakfast, hama wayiheza ukajya gukora icyo bita ama pre-start meeting, communicating ibyo mugiye gukora uwo munsi, yego kuri uwo munsi mugaplaninga day ibyo muza gukora, mumara kumenya ibyo uza gukora, hama mugafata imodoka zanyu mukagenda ahantu nyene nyezina imodoka zaho ku kazi, imodoka z'akazi muvuye aho muba imodoka zikabatwara gushika aho mugiye gukorera uwo munsi. Yego, ariko aho tuba nibaze mwe mwarabaye mu nkambi, baba bafite amakambi, kambi zibamwe abakozi, kandi usanga ari abakozi benshi nk'amajana baba baraje. Amajana nk'inkambi twarimwo je nakoramo yitwa Roy Hill, ndavuga ko ituwemo n'abantu bashika 2,000 biba biraho niko birakora. Ni imwe mu masite manini hano muri WA. Rero urumva muri hajya ibikorwa bya misi yose, abakora siporo barazikora, abagira swimming pool guswiminga baraswiminga, bajya kuri gym barajya kuri gym. Ku mugoroba nyene mukora nyene amanomo activities, ariko bukeye aho murabiraga amasinema hose muri ico kigo biba birimwo ama hotel yose abarimwo, ndetse ne mu mazu tubamwo yabayifashe haba harimwo kira muntu abafite icumba ciwe, laundry aho mesera impuzu, kira kintu, TV, telefone. Mu cumba cyawe harimo televiziyo, telefone ushobora gukoresha uri telefone abo muhira. N'abanywa inzoga haba hariyo ububare buba murage inzoga uragenda ukigurira zose. Barigurira mugabo bafita urugero rw'ibyo banywa kuko babaha yego. Urumva rero aho harimwo abajejwe amasuku y'ivyo byumba mubamo. Musanzwe muri mining novuga irimo ama department menshi, harimo abateka ibyo murya, cleaners, abacleaninga, abashefu bakora amasuku, basasa ibitanda byanyu, abagorora, abakora ama jardin, abunguruza abantu, y'amabasi abatwari yo mukorera. Yego, urumva bona bakora kuri site, hama rero n'izindi ayandi ma trade ama subcontractors baba barimwo, aba electricity, abari ibintu byinshi, abari nk'agasagara gatoyi. Novuga ko abari kindi gihugu uri mu nyene cyo mwishamba. Yego, abantu benshi ntabyo bazi, mugana kese mwe mwagiye gukorayo canke mukorayo nimwe mubimenya, ariko abandi usanga batazi ikintu na kimwe. Bisanzwe nuko bimeze, n'amabutike bari kumwe yemwe ntacyo woburayo mu bisanzwe. Keneye kugura akantu uragenda ukawugura, ariko nk'ibintu by'indya byo barabibashirira ngaho mugatora mukarya mukigira. Imfungurwa twafite ahantu turira ziratangwa na ntuze na kampuni yose, ariko nkuko bimeze washobora kubufungura mugabo akaba ari utundi ukeneye, ariko ntiwoshobora kwitekera iby'iwawe. Natwe dukunda kwirira umwumbati n'uburobe mu cyumba, ikintu kiba kiriyo gusa n'ama microwave, ariko ivyo wowe nibaze ntushobora kubitwara kuko yemwe haba ari indya nyinshi, inyama, ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye, wowe ukagenda ukiyarurira. Yego, n'amabuffet ibintu nk'ivyo wowe ugatekera mukaca mugenda rero ku kazi. Mu gatondo uzinduka urya breakfast, hama ugategura ivyamwa uzorira ku kazi, ukahakikisha ko lunch yawe uyifise kira kintu. Ku kazi rero mukaca mugiye muca mumarayo umwanya ungana imbere yo kugarukaho ku nkambi. No kuvuga bavuga yuko ari 12 hours a day, no kuvuga ibyo biri guhera tuvuge nk'akarorero 11 z'agatondo mwese muri kuri assembly, aho mugomba kuganirira ibintu bijyanye na safety, mukavugana notice, mukongera mukavugana
ibintu bigiye kuba biza gukoreka uwo munsi. Ni ukuvuga umwe wese ategerezwa kuba ari aware w'ibintu byose biza kuba bikoreka, ugaplaninga akazi ukamenya ati jewe ndi assigned gukora iki niki ntegerezwa gukora uku nuku amasaha ya naya ndataha, ibintu nk'ibyo oya. Hamurumva byose nose biteranije n'amasaha 12. Yego 12 mugataha, nimba ari gukora agasiporo akagakora, ukeneye koga hanyuma mukaryama mukitegura kuzobyuka ejo mwongera kugenda. Urumva aho hari aho, ariko ubu uye naho naciye nisanga tena ndi mu bintu bijyanye na construction, akaba ari byo ndimo inyuma yo kuva. Ubu rero uvuye muri mining, nuvuga aho muri mining urumva umuntu ashobora kuba akora muri mining, uretse twumvise umuntu akora muri mining twiyumvira ngo ni umuntu akorera mu kuzimu, sinzi mu ishamba yinjira mu mwobo bagiye kwimba, twumva ico. Urumva ari ibintu byinshi, hari abashobora kuba bakorerayo mugabo arabakirina, ari abantu bakirininga, andi ari abantu bateka, ari abantu bakora ibyo by'amasuku, ari abandi ari abashoferi, electricity, aba plumbing, aba drillers bandi bajya bimba, bakoresha machine zikimba. No, badrillers kuvuga ngo nibo baza kwimba mu mama, yani bijya bintu nyezina, bujya butane nyezina. No kuvuga badrillers bari ubwoko bwinshi, hariho horizontal drilling, hakabaho na water well drilling, hakabaho na RC drilling, hakabaho rero izo ukungene zitandukana. Nka RC drilling ikora mainly mu ma exploration, barimba imetro nyinshi, baba bariko bararondera samples kugira ngo bamenye aha hantu what is underground, ikiri underground ikiri kuri how many meters, bakamenya ari naho hacabazana aba geologist bakaza bagapima, kuko buri metero zibiri ucollectinga sample ziva mu kuzimu. Izo rero ziraguha kumenya ibintu biba biri mu kuzimu, ati ku metero 50 niho dusanga nk'akaroro twebwe twimba iron, twarigeze no kuba twimba na core. Rero ukamenya ati biba biraha aye hama bajya abo oye ni ku ruhande rwa aho bakorana na geologist, ni ku ruhande rwa RC, ariko hakacabaho n'aba water well bagomba kumenya yuko nimba mu kuzimu bashobora kugira dewatering, amazi bakayakurayo imbere yuko binjirayo, kuko mu kuzimu haba hari amazi, hari haba amazi cyaka akaba ibyo bita potash, bijya bintu bimeze n'umunyu, ibintu nk'ivyo. Rero ikindi hakabaho aba water well drilling, ni kuvuga nibo benstara amazi, kuko muri process yo kwimba ubutare obviously turakenera amazi, tutegezwa kuraninga amazi agakena ukayasambaza hariho hose. Aho rero ukenera water well, nabo nyene baracollectinga sample, kuko nkuko nabivuze hari igihe usanga mu kuzimu aho baza gukura nyabutare ugasanga hari amazi. Rero muri ico gihe baradihotaring amazi bakayakurayo, bakabona kugirana. Ndumva ari ibintu byinshi. Hakabaho nabinjira indani rero mu kuzimu kwimba. Abinjira kubera ko nkuko nabivuze harabimba benshi, hariho na diamond drilling. Abo rero ba diamond drilling nabo nyene abo ba drillers nibaza mainly ni gucollectinga samples no kumenya ivyo tugiye kwimba binganiki muri horizontal biri ku metero zingahe. Urumva ukamenya abo rero nibo bashobora kuja underground, na cyane cyane nka diamond drilling, barinjira underground bagakorerayo. Ariko abimbanyezi nabo baba bakoresha bijya bintu bye binini, bijya bi excavator binini ya bobo bimba mu babona bimba bari hejuru, bimba bari hejuru gusa. Ukungene bimba hari cyo bita layers, arashobora kwimba nkaha aye mu nyuma kimbo, kuno kuvuga bigenda nk'ama etagere mu kuzimu, ushobora kwimba ugira ikiba bagenda bagira bashikana ku buryo nubwo isi yo poromoka itagenda uko, kubera ko umva wimbye ngaha uciye indi metero wongera wimba hariya, no kuvuga hagenda hanyunyukira mu kuzimu, genda bimba nk'ingazi, izi ngazi twinjirira ko mu nzu. Okay, nayo madamu truck arashobora no kuruka ingena agenda pasa basigi barabara kigenda dunguru kumaka igashikara mu kuzimu gutora, kugira bapunguze ibyago byoshobora kuba mu gihe cy'impanuka, kuko basimbye nta obviously runo uko bahomokerako. Tuganiriye ubutare cyane. Urori mu byo kubaka rero ubutare wabonye umenga nta kintu kinini kiriyo, kireka ngende mu byo kubaka, byo bimeze gute? Byo gukora bivuze no gutarataza
jewe ngenda nyene bivanye nakubwiye koko ikintu cyo gukorera mu butare kenshi bivanye nuko gukorera kure y'umuryango nahisemo kwihingira kwiremera umurimo ushobora kunyemerera gukora ndi hafi y'umuryango hafi yo muhira rero nca nisanga muri construction ibyo dukora rero muri construction dukora bita installation aho novuga muri sange ni nka kujya kwa soundproof no kuvuga ni irafasha installation ira minimizing the heat ubushuhe mungera kandi n'ubukanye urumva hashushe irahakanisha ariko kandi iyo hakanye ikongera ikahashusha ikagira inzu ikagira warm ego kandi ikaminimize ngana kujya kuvugirana kw'inzu ibintu nk'ivyo oye urumva installation nyene ni ibyo mushirayo hejuru mu roof bishobora kuba ama walls mugashiraho ibyo bikoresho bituma irufu mu nzu hadashuha cyane kandi hadakanya cyane ego umva iratugabaniza ngira mu mazu y'iwacu mu Burundi ngira ibyo ntibabikora mugabo ko mbona bashirayo akantu kaga plafond nyene bikaba birangiye atakindi kintu kirimo mu mazu y'iwacu guhinga sinibaza ko burazayo kuko niyo ugiye nko mu nsengero zaho usanga bisamirana gose yemwe hari n'urusengero nabonye hajya ari kwande mengo aho umutambukanye w'igihugu wahoze ari umutambukanye w'igihugu afite urusengero rwiza umutambukanye wahoze ari Bujumbura ariko kubera ko nibaza rutakorewe installation iyo bari ko baravuza ibyo murumva ko ama echo yagenda bigarukamo rero iyo inzu ifita installation vuza umuziki kumira hajya nyene nta bintu bigenda bisabira ibintu by'ama echo bigira bigenda bigarukamo rero mu Burundi niko kamaro kavyo rero no bwo umugambi nturashika ariko bukebuke bizoshikayo ngira ngo vyo babihari none muzo bitwarayo saba urugendo rurerure urugendo rurerure Zemzoni we nuko reka tugendero mu muziki tugende mu muziki naherutse rero kuririmba mu makorare none ubuziga buririmbana na Sheri ngaho ukabona ibintu byakomeye byagenze gute kutakomeje uririmba mu makorare ubusigaye uririmba wenyene tubwire kwanza ibintu byo kuririmba babitanguye ryari byagenze gute kugira ngo tugeraho tugeze no munsi muri make kuririmba novuga ni ibintu twatanguye kuva kera tukiva hiyo mu makambi turabizi muri Sunday school mu Sunday school twatangura kuririmba muri iyi niho natanguye kuririmbira basengera bari mu nkambi ya Mutabira muri iyi je nabaye mu burya nabaye mu nkambi zibiri narabaye ahubwo zitatu ndi umuntu nagiriwe amahirwe yo kuba mu nkambi nyinshi n'amahirwe ego n'amahirwe kuko uyu munsi mu Burundi hari abantu batazi ikintu cyitwa inkambi bakirante uburyo bipfuza kuba baba mu nkambi nivyo kuko inkambi burya haco zatwigishije byatwigishije byinshi byatwigishije gukora kuko wakora nyene urumva kurondera byasaba yuko kora rero je nabaye mu nkambi y'Gatumba nagiriwe amahirwe kuyibona kubayo nk'imyaka 3 na kangahe n'umunani niho natanja imutabira hama 2004 naho naciye ngenda kuba ikanemba Kanembwa ntiwatevye yosha wari kura narahabaye imyaka 2 burya ntivyari byoroshe ego Kanembwa wagiye nyene ngira ngo akadosiye ko kuzi buraya karatanguye yemwe hajya ntuburi mu nkambi hajya uvuye gupimwa ibipimo byaciyemwo canka di process nyene birabaye byiza tuvanye Mutabira tugutwaye Kanembwa kugira ngo dukomeze dukwirikana ibintu byawe hajya ntubukiri mu nkambi ubufise ama feeling yuko byarangiye rero hano muri Australia ukomeza uririmba waririmbye hehe byagenze gute muri Australia bwa mbere hano natanguye kuririmba muri korali y'Ugwaruka ahubwo natanguye kurongora korali y'Ugwaruka niwe wari uyirongoye nyene ego ico gihe twarayirimbye gatonya hanyuma mu nyuma sindakubaza urusengero uko ndazi ibintu by'amashengero hano byagiye bimera nk'agatoko niko abandi bakunda kuvuga byagiye mu bujagari bwinshi
ariko reka dufate urwo rusengero X uririmba mu kwaya y'ugwaruka. Hama ndavayo nongera ndaririmba mu kwaya y'abakuze yitwa Gospel Echo Singers. Gospel Echo iyo ndibaza ko ariyo yandeze irandera hanyuma ntangura kuzanda uvuye mu gwaruka bashuririmbira muri Gospel Echo Singers. No mvuye mu gwaruka nata ego kuja ujumbe narayiririmba. Nararimbye muri ujumbe kwaya. Hari yitwa ujumbe ya hano muri Australia bana ujumbe y'Inyanza Lake. Apana ya Inyanza Lake ujumbe narayiririmbyemwo igihe gito nyene barandera hama nkumereza muri Gospel Echo Singers ari naho noba narabaye nk'imyaka myinshi novuga nk'imyaka 6 egucyo naho nyene iyo kwaya ntiyabandanije biramera nabi kirahindura strategy ubu uye novuga ko iri mainly into worship ibintu nk'ibyo ariko iracahari nyene iyo Gospel Echo cha yarahinduye iki cyitwa Echo ariko abayigize bose barabandanije mugabo bahindura nyene bakora okay ariko ni byiza byose ubu barahimbaza ntibaririmba bakurashaka kurimba ama worship songs ariko byose ni sawa as long as turiko turakorera Imana turiko turakora umurimo w'Imana hanyuma rero uca wisanga utanguye kuririmba indirimbo ziwawe wenyene kubera utashimye kubandanya muri Gospel Echo canke byari bisanzwe ari umugambi wawe ufise muri kazoza uvuga ati jewe byanka byakunda nzokwiririmbira indirimbo ziwanje usanzwe kuririmba abantu benshi bamuje jewe nivyo birampa amahoro kuko apari no kuririmba mu rusengero jewe burya ndakuze ndumuntu naho mba ndi ku kazi abanzi akeshi basanga ndi kundiririmba kuzana uturirimba usanga inspiration y'ibyo ugasanga ndiko ndaririmba n'umuntu tujya muntu kwe kwiyidoga rero ni ibintu byambayemo kuva kera ariko ndi na wa muririmbyi ndirimba nubwo nkosini ariko niyemera simenye ko nduba nafite niyo mpano ko yemwe na kera nkiragira impene burya nararagiye n'impene y'abandi baba kuri bindi jewe wasanga mengo ndavyibuka ku misozi raho ya Mukamira uragira inka uko uragira impene oya nararagiye impene agira impene kabisa ngo ni hatari oya naraziragiye abazi misozi ya Mukamira nibabona kino kiganiro bacha babyibuka twonesha imirima impene nyene uraziragira nyene birakomera yego aho rero washiye nariko ndakubaza nti byagenze kugira ngo ushupanga kuririmba indirimbo ziwawe wenyene okay musango zimaze kumbara nyinshi ngo nkabona uburyo burahari birakunda ko ndabikora kuko si bya bose hari n'ababishoboye ariko bakabura uburyo bwo kubikora rero ndabikora nyene byarashike nyene ndabikora ko nari sanzwe ndabikora mvuga nti reka ndabikora nta kibazo tutangura nyene kuririmba indirimbo byumvikana ko nazo ndirimbo duhora tubona kuri YouTube za Gospel Echo harimo izo we wanditsemwo niwe wandika indirimbo canke abandi barakwandikira nimba atari banga mu bisanzwe je ndandika indirimbo ariko niyo ndi wawe umwandiki ntakumira idea z'abandi hari nabo usanga yayanditse akavuga ati indirimbo ndabona wewe woyikorera akazi akarero ndafite mwene wacu bamwita ngo ni Claude ariko niragira Claude hari n'igihe azana urimba ati mbona guturuno rinimbo wogongereza ko je gwambanye igihimba rukanka guhera niragira Claude yebo kandi yampaye ikiganiro muga rero urumva yebo rimwe na rimwe tagira ariko indirimbo nka zose nyinshi ndazandika urandika ukaririmba indirimbo kuko nanabitanguye neza watanguye gusohora indirimbo yawe ryara ariko ngira wabitanguye kera kuko n'igihe warimba muri Gospel Echo umenga warakunda kuririmba uturimbo twawe wenyene ukirecording ngo nabitanguye kera uwomba indirimbo maze kwandika je ndibaza zirarenga hafi 300 kuko uko ndavyibuka narahereye kuri za kurugutura amatwi ndaherera kuri za zakayo kurugutura amatwi ronge tura ndapiga za
ziko ziranangora kwanza za Zakayo zande Zakayo shuka upesi Zakayo nizo zari zakera yego ukaririmba ugashiraho yego ni nyinshi vraiment ni nyinshi buze ngo ndazirondere ni nyinshi yego ariko ubu ndabona waje kuririmba ukora ama video yameze neza abantu badukurikira bagende ku rubuga rwa Samson Nish bace bagenda bakore subscribe basangaho indirimbo za Samson nziza cyane zifite ama video meza cyane zirimo ama costume meza cyane ikintu cyose ubonamo ushaka ushumubaza Samson arakubwira iyo yakivaye Samson Nish bakore subscribe narabonye wararirimbye birakomera mbona waririmbanye na Esther Nish tubwire ngene byagenze so icyo kwazo namanacishura cyane kubera iki wiyumviye Esther ni wiyumvira abandi sindanamwimviye cyane nako n'urimbo yarushize wiwe ariko umurongo wikwisha niwe yansabye umuntu mengo sinomwankira kuko icyo gihe yasanze ndiko ndasohora urimbo gwitwa kutana nami uraza kutubwira mukandi rero nkoze kutana nami umuntu acasanga ati kandi wewe witwa Nishimwe ndakwisabye ngo dushimire Imana iyo umuntu agusabye gushimira Imana numengo sinomwakira abantu babashiraho byinshi nini bakagomba guca imanza nko ahantu bavuze ngo uyu muntu ngo ari indirimbo ngo zasekira ngo nzisi batangura mwisi na gospel bihurira hehe bitubwire batangura ariko bakabibaga ko twese tuba kwisi twese tuba kwisi yego gutano hagira hano urumva rero sanze tutonze ati yavuga ko ngo reka dushima Imana je no bashaka gushima Imana ndashaka Imana ishimwe I think niho idea yabaye ko musha mugwandikira nyene muri studio yego ya pintu tuze turagwandika arandika ya tuze yiwe ya mbere nanze ngo Imana ishimwe nuko byagenze mu bisanzwe yego turirimbira gace gatoya ka Imana ishimwe Imana nishimwe Imana nishimwe Imana nishimwe now Thank you Lord thank you Papa nivyo nk'byose asante kwa mkate wa leo rumba ora kwa shima Imana ibintu nk'ibyo oya ntabwo niwe yazanye umva twanishimwe ndabona radugino Imana nishimwe rero none yagabo ntabwo gushima Imana burya nimba yuko azashima Imana okay urumva igenda nyo oya indirimbo kutana nami iri mu ndirimbo jewe nkunda pe indirimbo nkunda no kumviriza rimwe na rimwe iyo mbyuze mu gatondo nyene urabona ko umenga washatse kutubwira ko umuntu yavyutse mu gitondo bakwiye kubwira Imana kugira ngo Imana imuyobore iyo ndirimbo byaje gute wayironse uri hehe inspiration wayivanye hehe kumenga irimo amajambo akomeye neza na neza ijya ndirimbo nanje ni indirimbo neza nayandikiye novuga ahantu hitwa kuri mu gisagara cha Newman wari neza na neza muri Roy Hill Mining Camp wari mu Butare indani ndavyibuka special yatanguye urabona kujya uri mu Butare rero umengo muri abanyeshure amasaha yageze kubyuka ni ebana wumva amacumi n'imi imodoka ngo umwe wese amakontakita bose batora imodoka bagina ariko nta muntu akuvyura ni umenya amasaha ya oya nkabwa ntibana kumipambazuka kweli nasikia ndege zikimba urumva ntawacha hadu byo oye ntangwa ninakushukuru Mungu akunyamsha salama ibintu nk'ibyo oye bice biheraho cyandagwandika none mbonye uko ruraza neza ndavuga ururimbo reka narushiremo ariko sinarize ko nabantu borukunze no kuri YouTube yawe mu ndirimbo mbona zarabwe cyane uravye igihe rumazeho amezi rumazeho makeyi n'ama views rufise ruri mu ndirimbo ziri hejuru ego turirimbire gatoya nkeneye uririmbe ijya verse ya mbere okay sawa kumepambazuka nasikia ndege wakimba sauti za magari zikiniamsha umeirinda nafsi yangu katika hali sio ya kawaida umenishushia warinzi
wa majeshi wa mbinguni, malaika wako wamenilinda. Kumepambazuka, nasikia ndege wakiimba, sauti za magari zikiniamsha. Ninakushukuru Mungu kwa kunijalia uhai, maana wengi waliolala hawakuamka, pengine wamefia katika hali isiyoridhisha. Ndiyo maana nasema kutana nami, kutana nami Bwana, kutana nami leo, kutana nami Bwana, umalize shida zangu. Kutana nami Bwana, kutana nami leo, kutana nami Bwana, umalize shida zangu. Kutana nami Bwana. None uri mu butare ubyuse mu gitondo wajya ubufise ishida ubukeneye kw'Imana imara cyane. Mu bisanzwe yeyo uri mu bitare ubwa mbere ishida ya mbere ufise no kurunda amafaranga. Urumva? Ufita amahitaji arabajaye bavuga ati je ni namara mutari gihigiri ngomba kushika aha naha. Urumva? Diya ni ngorane ufise ubugomba Imana ihure nazo. Bitunde bikunde. Ariko niko bimeze umuntu yamafise amahitaji gihe cyose akeneye kumana. Wayikoreye hehe? Ino ndirimbo yakozwe n'umu producer yitwa Amir Pro niwe ujanye nari populaire mu Burundi niyo yatumye na Esa nishavuga ati je uyu muntu yitwa Nishimwe jewe indirimbo ku mugabo urangwa tubura dushima Imana. Navuga ni none ganje no cirubanza umuntu ngo gize. Amir Pro yakoze audio video nayo ko bonifisa amashusho meza kabisa. Video yakozwe na Fisto n'umunyapefe umukongomani. Kumbe na Australia gaturiko turaza turakora ama video meza ndabona ngaho. Niwe yayikoze uri kurayitamba tamba na Sheri. Ukuririmba kwawe aho bigeze uno munsi urashima canke haracari mu rundi rugendo bivanye n'ingene wowe uwipfuza? Je mbona ntarashika iyo shaka kugera. Iyo umuntu ashaka kugera naho urazi kari mu ijuru. Rero urumva ukirindi ijuru umburindi rukora ngari mu Burundi dukora tujya dukora urumva tugomba kurindira. Inyuma yiyi nari waririmbye iyi ndabona baraduhaye kutana nami ushiruduha na sawa niyo nabonye baririmba vuza cyane mu radio mu Burundi. Sawa washatse kutubwira ikiyo? Sawa ni bwa buzima nyene, inspiration nyinshi nagenda zibona kuko so igihe ndi mu butare nyene. Ico gihe sawa nayandishe naho ndi nkora mu butare ahantu hitwa muri Kori, aho naho bimba ubutare bwitwa Call. Call ni ibyo bakoramo iyi electricity. Rero urumva ni sawa, urumva nagombye kuko hari ukuntu umuntu yaruha nyene ariko aramixinga ama product yatuma yadufasha kuyimba. Ukabona umengo ugatangura kwimbura by'ubuzima ukatira ubuzima buragoye. Ukabona umenga biravunanye. Yariho nakebwa nti ubuzima n'amashanse hari kubura no kuronka. Ikoresha umwanya nubwira ubibangikanye gusenga no kwizera. Ko atawubagira hatagira insazi. Urumva no kuvuga kandi insazi zaba ari ziriyo by'ukuri kuko uri kuramika abantu bakoze mu bijanye na drilling company. Barazi yuko mu kwimba dukoresha ico bita mad. Izo mad nazo ziba rurushanga dukora rutuma gorosha isi mu gihe tuko turiyimba. Insazi nazo ntizobura bikora mixing. Urumva nti ntawe bagira hatagira insazi. Ego sawa. Inyuma ya sawa rero twitege iki? Inyuma icuri kura dutekera uno munsi two kwitega nibiki? Inyuma ya sawa hariho tuko turateka indirimbo twise Hozana. Ndashaka kuvuga ko byinshi ariko icari kiratekwa. Nibyo nibaze ariko tuzobananya. Shobora kuboneka mu minsi ya vuba. Izo bari audio canke n'ama video bizoba biri kumwe. Byose bizoba biri kumwe.
abandi baririmbyi iyo baririmba hari igihe barondera gukora amastudio y'iwabo ibikoresho by'iwabo kugira ngo bakomeze batere imbere icyo ni kimwe canke nka mwebwe mumaze gushika no kuri za YouTube ugasanga muriko muramenyekana haba ari no mu Burundi canke muri Australia ugasanga murafise imigambi yo gufasha abandi baririmbyi baba underground bataramenyekana muri ivyo byose bibiri hari ico Samson ariko arakora Samson Nishi apari yo kuririmba afite imigambi myinshi nko mugambi w'amastudio nawo nyene arawufita kubera ko iyo ufita studio yawe birakorohera gusohora igikorwa ku mwanya birakorohera kandi umva n'uburyo buragabanuka ego hama gufasha abandi twaravyiyumviriye ko twosayininga abantu ariko kumure twashaka turaraba ko natwe twifuza yuko abatuva ko mu nyuma yacu botera imbere tutibagiye guhera mu rugi wacu naho bona abana banje naho ngerageza kubashira muri music kugira ngo nabo baze ba cyo gituma hari ivyombo by'umuziki tubona hano mu rugo ni kugira ngo n'abana ubafashe yego okay mu Burundi hari ico muri ko murakora kugira mufasha abandi baririmbyi canke namwe murashishakisha ubwa mbere bwo turashakisakisha no gukora mvuze kubaka izina kuko twe turirimba kugira ngo tubaka izina tuba dutandukanye n'abandi ati kubaka izina urumva turacharondera ibiri muri twebwe ni kuvuga ino message yacu turacifuza ko yoshika kure habaho urumva rero kugira ngo muri urwo rugendo kugira ngo message yawe ishike kure habaho urumva ko haba harimo ibikorwa byinshi ugomba kuba byakoze ubwo rero novuga kugira ngo dusayininga abandi tubafashe tubafasha mu buryo bw'amasengesho ariko financially nibaza ko natwe tutarakwishobora yego okay indirimbo twabonye indirimbo z'abahanzi zifise 15,000 20 ingahe sinzi abakunzi bawe rero babwira akajambo kamwe hanyuma turangize bwa mbere novuga yuko ndabakunda ariko kandi ndabatumira kujya ku mbuga zanje bakakurikirana abanyarwanda babanga ibihangano byanje ariko naje novuga bagakurikirana igikorwa Imana yashize muri jewe hama bagisangize n'abandi urumva ntibigumize ko bagisangize n'abandi ko natwe dutanga amafaranga kugira ngo tubisangize n'abandi nico je no bahamagarira yego bagire subscribe kugira ngo nk'iyo project nakubwiye nshasha igomba kuza kugira ngo izibasangire bayiteguriye kandi nonga kubwira abakunzi banje ko baze bagura amatike aho twatumiwe mu gihe tuba turiko turagira concert mufise concert hano twari twibagiye kuyivuga kwezi kwa 11 izobera hano muri PF Samson Nishi yazoba ari hazo harimo bande n'abande kuhura n'abandi baririmbyi bagenzanje hazo harimo ba David hazo harimo David wahe David wo muri Sidine David Nduwimana okay hazo harimo baririmbyi benshi batandukanye bava mu bihugu bitandukanye na Deni azoba arimo Denilson Maguru ego hazo kajyo keza ko mu 11 itariki zinga ndibaza uraza kuma flyer ndaza kwishirako turashimiye abariko badukurikirana mwese mukore subscribe kwa Samson Nishi hamwe no kuri The Story Room TV kugira ngo ibiganiro bindi byacu bizokwama bica kuri izo mbuga zose muze mube abambere kubibona Samson turagushimiye ko twakiriye ukaduha n'ikinywaji kiryoshye cyane hano mu rugo wawe namwe ndabashimiye cyane ko mwatugendeye Imana ibahugisha urakoze turakurindiye muri Adelaide kabisa wihute